Bakunze na mwese ba shani ya YouTube yacu turabaramukije ngo amahoro y'Imana abane namwe, turabifurije umugisha mu vyo murimwo, mu vyo mubayemwo, aho muri hose. Reka amahoro y'Uhoraho Imana yacu abashikeko kandi abagirire neza. Nuko rero nkuko mubimenyereye turashikiriza inaye zacu, n'uyu munsi kandi turafise inaye ya mwene data yakunze kudusangiza ivyo Yesu yamukoreye. Ariko imbere yuko tumuha akaze, mu nkundire gato tubanze tumira amate, turaje kugira ngo tubandanye. Nuko rero nkuko naremeje kubabwira yuko n'uyu munsi dufise iyindi ntahe ya mwene data yashimye kudusangiza ivyo Yesu yamukoreye. Mwene data Dushime Ami Prinsia yashimye kudusangiza intahe yiwe, ariko imbere yuko dusangira intahe nawe reka ndakwibutse wewe utari bwagire subscribe, mugire subscribe canke sabone, iruhande ya subscribe canke sabone hari agakengeri uheze ugafyonde kugira ngo uze wamubu wa mbere uronka intahe zacu mu ba mbere, kandi Yesu azobiguhezagirira. Nuko rero tutarandiriye reka ndamuhe akanya Dushime Ami Prinsia adushobotse kudusangiza ivyo Yesu yamukoreye. Kazi uyu munsi kuba nitwa umuntu yakijijwe na Yesu, ikintu mbona nka kado ivuye ku Mana ku buzima bwanje, kuko abantu benshi bafise definition itari yo ku kintu citwa gukizwa. hari abibaza yuko bakwiye gukizwa kugira gusa ntibazoje mu muriro, bakwiye gukizwa gusa kubera peut-être arivyo bavukiyemo, canke bakabona ati gukizwa n'ukumera nka naka, canke gukizwa ni faites cette définition itariyo tout simplement. Ariko kugira urinde witwa umuntu yakijijwe nuko wagira ufe, nuko ntiwoza gukiza umuntu atagira ahure n'ikibazo, ntiwoza gukiza umuntu atangorane n'imwe yarafise. Donc ubu munsi kuba nitwa umuntu yakijijwe nuko nagiriwe ubuntu bwo gutahura yuko hari ahantu hari ubwoba nari kuba naguyemo, hari ahantu habi cane nari kuba nogiyeyo igihe ntari kwemera ako gakiza. ubu munsi nkaba nshaka no kubwira umuntu wese ataremera gukizwa na Yesu, ataremera gushira ubuzima bwiwe mu biganza vya Yesu kubigira, kuko Yesu niwe akiza, Yesu niwe akura muri uwo muriro abantu bose batinya, niwe ashobora kubikurinda, akagutahuza ko urya musaraba yemeye kuwujako ku bwawe, urya musaraba yemeye kuwikorera ku bwawe, arya amaraso yemeye kuyasesa kugira wewe ushobore kubandanya ubaho, wewe ushobore kubaho neza. rero naye yanje kungene
noyitangura nuko je nari mfise ubuzima abantu barabiye inyuma babona umenga ntaco mfise no kwiganyira, ntaco mfise novuga ngo mbayeho nabi, ngo hari ico mbuze. Ariko ingorane y'abantu twese dufise nuko dukunda guca imanza turabiye inyuma, tazi ibiri mu mutima w'umuntu. Rero kuva nkiri umwana abavyeyi banje baragerageza vyose kugira batwiteho nk'abana babo. Ntaco sinovuga ati ngo hari umusi nigeze mbura ico ndya, ngo narigeze kubura ico nambara, kandi ivyo ndabishimiye Imana cane. Ariko ndashaka kubwira abavyeyi bose, umuntu wese nubwo womuha ibintu vyose akeneye, haba le matériel, ndiko mvuga le matériel, ukamugurira ibintu vyose akeneye ukabona ko ataco abuze, umuntu wese arafise ni nk'ikinogo mu mutima wiwe, ni nk'ikintu abuze gishobora kuzuzwa n'Imana gusa. Hari ikibanza mu mutima w'umuntu wese. Hariho abagerageza kuzuza ico kinogo canke ico kibanza kiri vide bakacuzuzaho. Hari abaja mu rumogi, hariho abaja abironderera ibintu vyabo kugira bashobore kuzuza ico kinogo. Ariko nta wundi ashobora kucuzuza atari Imana. Ni umuntu ikintu yakoze niwe wenyene abazi ico ikiri muri ico kintu. Par là je veux dire que iyo umuntu yakoze telefone niwe azi ama application ashobora kuba yarashizemwo canke afyonze ku kintu ibintu biba, kuko niwe yayikoze. Natwe Imana yaturemye niyo yonyene ituzi by'ukuri, niyo izi ivyo yadushizemo. Ariko abantu yaraduhaye guhitamo, yaraduhaye ubwenge. Par là je veux dire que Imana irashobora kutwereka urukundo idukunda, ahacu rero ko kwakira urwo rukundo. Hama mbandanyije intaye yanje, donc j'avais un vide dans mon cœur. Abavyeyi banje nabo nyene barakunda kubibona, kuko nari umwana aguma ahoze, nari umwana yamumenga arashishwe. Nubwo ivyo vyose vyavana nuko hari ibintu bimwe bimwe nahura navyo. Hari igihe nahura n'abagenzi babi bakambabaza ku mutima, bakaba b'abagenzi bahemuka, abagenzi bikaguma bituma nguma nishira kure y'abandi, ntagerageza kwiyegereza abandi, kuko nabona umenga ninagenda kwitura canke ninagenda gusaba umuntu amfashe azohava mpemukira nk'abo bagenzi bandi. Urumva namwe umwanya wose numva umenga nta muntu n'umwe nkunda. Ikintu cose aba famille yanje yagerageza gukora kugira intahure, ufite nta n'umwe yantahura. Hama umunsi umwe rero nca kubw'ubuntu bw'Imana nari nicaye mw'ibaraza, hama hakaba hariho abantu kenshi bama bantumiye mu mafrate, bama bantumiye kugenda, ariko
ni gakene nta na rimwe nemera, ariko iryo joro nari ntanguye kubabara ndaba ubuzima bwanje kungene bumbihira, numva umenga ntaco bumaze, nyene nari mbabaye cane, kandi ivyo narakunda kubigira, nkaza ndagenda ahantu haje nyene nkasanga nguma nidodomba ku buzima bwanje, kuko hari ibintu vyinshi vyari bimboshe, haba inzigo, haba kwanka abandi. Hama iryo joro rero nca numva bariko bararirimba muri frate, baririmba, hama nyene ngiye muri salon kugira ndabe televiziyo nyene ndeke kumva indirimbo zabo, kuko nkuko nabwiye sinzi nari mbushungira n'ibintu vy'inzigo, kugira nyene ndeke kumva indirimbo zabo, ndongereza volume ndabura n'ivyo ndaba, nca nsanga nyene mbuze ati reka ngende numva ivyo bavuga. Ariko sinari nzi yuko Imana yashaka kunyereka. Hama nca ndagenda, nca nsanga bariko barasigura ku rukundo rw'Imana. Sinovuga ngo basomye ngaha ngo bavuze ibi, ariko ndibuka yuko uwo munsi natahuye urukundo Imana inkunda, natahuye yuko Imana inkunda gusumba abantu bose kuri iyi si, gusumba ko umuntu ari we wese yonkunda, kuko yemeye gutanga Yesu Kristo umwana wayo kugira amfire ku musaraba. Nca ndemera ndamwakira, ndemera ndamuha ubuzima bwanje kugira mbere umwami n'umukiza, kugira ajane nanje muri runo rugendo nari numva rutanguye kundambira, kugira ambere umugenzi, ambere Imana natanguye gutahura, Imana natanguye kumva muri jewe. Nkaba ngereje ngaha nashaka kubwira umwe wese, umuntu yoba yumva ari abatu, yumva ubuzima bwiwe peut-être bwamurambiye, yumva atabona akazoza kiwaho kari, ndamubwira nti akazoza kawe kari muri Yesu wenyene, kari mu biganza vyiwe, kuko niwe yapfuye ku bwawe, niwe akwiye kuba umwami w'ubuzima bwawe. Murakoze. Amen, 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 amen. Imana nigira neza, Imana ni nziza. Murumvise mwese ivyo dushime Ami Prince Imana yamukoreye. Reka rero tugushimira Ami Prince wewe washoboye kandi kuduha akanya kawe kugira ngo dusangize ivyo Yesu yabakoreye, ivyo Yesu yabagiriye neza. Nukuri turumvise ko bikomeye kandi ari vyiza. Imana ibahezagire cyane ku kanya kanyu mwaduhaye. Reka nawe ndagushimira wewe rero wari washimye kudukurikirana kuva ku ntango kugeza ano mango. Reka Imana yo mw'ijuru ibahezagire, bagirire neza mu vyanyu no mu banyu. Ndakwibutse yuko ushobora kutwandikira kuri email ya inaezayesu@gmail.com kugira ngo namwe mushobore kudusangiza ivyo Yesu yabakoreye. Ndakwibutse utari bwagire subscribe canke s'abone, ufyonde kuri subscribe canke s'abone, hama iruhande yaho hari agakengeri, hama uzuheze ugafyondeko uko dushizeko intahe zacu uze wamu wa mbere uzironka. Nuko rero ndakwifurije amahoro y'Imana wewe wadukurikiranye. Imana ikugirire neza mu vyawe no mu bawe, naho ubutaha. Bye bye.